itangazo ry'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida ryerekeye kiza ca coronavirus mu Burundi kibagiye n'izindi ndwara zisanzwe zisinzikaje abenegihugu. Nkuko twari twabibemereye ejo haheze igenekerezo rya mbere ndamukiza 2020 mu ntumbero yo guhumuriza no kumenyesha abenegihugu ivyerekeye kiza ca coronavirus, ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bwaciye bwihutira gupima abantu babana mu ngo zimwe canke boba baramaranye umwanya munini n'aba bagwayi babiri batowe ko ingwara ya coronavirus. Mu bantu 23 bapimwe, inyishu zo muri laboratoire y'igihugu ya NSP zifashe gukurikira: abantu 22 nta mugera babasanganye, umuntu umwe wenyene niwe ibipimo vyerekanye ko yanduye umugera wa coronavirus. Uwo nawe akaba ari umwigeme w'imyaka 26 yari asanzwe abana mu nzu imwe n'umwe muri abo bagwayi, ariko amagara y'uwo mwigeme ameze neza. Ubu akaba ariko arakurikiranwa mu kigo kijejwe kuvura abagwayi ba coronavirus mu bitaro vya Clinique Prince Louis Rwagasore. Naho mu gihugu cacu hamaze kuboneka abantu 3 banduye ikiza ca coronavirus, ntigice kitwibagiza ko hari n'izindi ndwara zica gusumba coronavirus. Ari naco gituma ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buboneyeho aka karyo ko gusubira kwibutsa abenegihugu ngo ntibasamazwe n'iki kiza ca coronavirus cateye aha ku isi yose, ngo bahave bibagira kwirinda izindi ndwara zibangamira amagara y'abantu kandi zihitana abantu benshi gusumba coronavirus. Zimwe muri izo ndwara rero nizi zikurikira: ubwa mbere, indwara ya malaria ariyo izi ubwa mbere mu guhitana abantu benshi haba muri Afrika cyo kimwe na hano mu Burundi. Dusavye rero abantu kuyirinda na cane cane mu kuryama mu misegetera irimo imiti y'icimibu beruka kubashikiriza. Baramutse naho babonye ibimenyetso by'indwara ya malaria na cane cane ubushuhe, kumeneka umutwe, kujugumira, kubura akayabagu, gucika intege, ko boca rero bihutira kw'ivuriro ribegereye kugira ngo babapime. Kandi turabamenyesha yuko ibipimo n'imiti y'urugero rwa mbere bitangwa ku buntu. Bwa kabiri, indwara y'igituntu nayo nyene yandukira biciye mu guhema idacibonekeza aha mu gihugu cacu. Mu kuyikingira no kuja kwipimisha hakiri kare, na cane cane mu gihe umuntu abonye ibimenyetso by'indwara y'igituntu. Aha twovuga kubura akayabagu, gutakaza ibiro, inkorora irenze indwi 2 hamwe n'ubushuhe. Turamenyesha kandi yuko ibipimo hamwe n'imiti y'igituntu bitangwa ku buntu igihe umugwayi yagiye kwipimisha hakiri kare, ari naco bifasha kugira ngo duhagarike uruhererekane rw'iyo ndwara y'igituntu. Bwa gatatu, indwara ya kolera nayo musanzwe muzi ko yica cane, na cane cane uwufashe uwatevye kuja kwa muganga yafashwe n'indwara ya kolera. Aha tugahanura ko mu bice iyo ndwara ya kolera yagize icumbi, na cane cane mu kiyaya c'Imbo, ko uburyo bwiza naho nyene ari kwamana ntaryo abenegihugu bitwararika kugira isuku, kunywa amazi meza y'ibombo canke ayabirijwe, mu gukaraba n'amazi meza n'isabune, gufungura ivyamwa canke ibiribwa bidatetse babanje kubigirira isuku, gufundikira imfungurwa kugira isazi ntizanduze imigera, tutibagiye gukoresha neza utuzu twa sugumwe ico twagenewe,
abatadufise naho bakadutegura. Bwa kane, ikiza giterwa n'umugera wa sida, muzi ko naco nyene cica kandi cane, kandi ko gushika ubu atamuti kandi atarucanco uraboneka uretse imiti yo gupfufaza. Aha rero turasaba naho nyene abenegihugu kwirinda ingeso mbi z'ubusambanyi, akaboregwe no kunywa ibiyoramutwe. Bwa gatanu, ingwara y'igisukari n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nazo nyene ziratanguye kubonekeza ko zibangamiye amagara y'abenegihugu na cane cane abageze mu zabukuru. Aha rero naho nyene turahanura abarundi ko babonye ibimenyetso by'izo ngwara boja kwa muganga bakipimisha hakiri kare, kuko iyo izo ngwara zidavuwe neza ngo zikurikiranwe biheza bigatera ingwara zikomeye na cane cane ingwara zifatira ku mutima canke ingwara z'amafyigo. Kandi turasaba abenegihugu yuko bokwamana ntaryo bafungura ibibereye kugira izo ngwara tuzikingire, bakanonora imitsi kandi bakirinda kunywa inzoga z'umurengera, bakongera bakagira umuziro utumura itabi. Mu kurangiza, ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busubiye guhumuriza abenegihugu ngo batekane, babandanye imirimo yo kwiteza imbere, ariko bitwararike gusumba ingingo zo gukurikiza neza kwirinda umugera wa coronavirus, na cane cane gukaraba n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka ku munsi, kwirinda kuramukanya gukorana mu minwe, duhoberana canke duhana inkokora. Murakoze.